muri iyi minsi turimo nuko twobona Imana, kandi icyo nicyo gihamba. Ariko Matayo yagereranije kujaniranya ibyo muturikije n'ibyo tuzora ku bwami bw'Imana. Abivuga mu majambo yagereranije n'urubanza, yerekana ingene Yesu Kristo niyaza azofatira kuri ivyo nyene yaguhaye n'ingene wabikoresheje, maze ube wotaha, utahe mu bwami bw'ijuru canke ube utsindwa n'urubanza. Kubera yuko ijambo ry'Imana riravuga ngo maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye, abahezagiye bakoraniye hano turabe imbere mu ngano. Ariko ndababwira abantu b'igitangaza, abantu batamenya ko gusa no kuba ufise amagara mazima kari umuhezagiro. Hari abantu b'igitangaza bibaza ngo guhezagirwa no kugira ibikwegana. Oya, kuramuka umunsi umwe ukaba ushobora kwivyura ugahagarara mu muhezagiro w'Imana. Imana yacu ntiyabeshubanye. Ubutumwa bwiza ati uyu mwami niyaza azogira ati nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ariko ugeze umurongo wa 34 bigusaba ngo utahure ni kubera iki Yesu niyaza azobwira abahezagiwe bakabimenya ayo majambo. Inyishu y'ico kibazo iboneka ku murongo wa 35. Yesu atatangura kwerekana igituma abo bahezagiwe ari nabo bakwiye kwinjira mu bwami bw'Imana. Agira ati mwarahevye ivyanyu kubera yuko nari nshonje, maze murekura amafaranga yanyu murangaburira. Haleluya! Irongeza bati igihe cyo kurekura amafaranga. Ibanga rimwe ryo mu bwami bw'Imana ni ukumenya ko wahezagiwe. Ubwa kabiri ni ukumenya yuko niba warahezagiwe Imana igukeneye ko kuba umugisha ku bandi. Imana yacu ntiyabicura. Arekuye amafaranga yacu, nta kindi kintu gihari. N'abantu Imana yahezagiye bakabimenya, nabo bagahezagira abandi kubw'imihezagira Imana yabahaye. Imana yacu ntiyabicura. Abantu zikaza kugira iby'aya majambo mu gitabo yise imigani ya Kristo. Yavuze amajambo akomeye agira ati abantu ducika abaraganwa na Kristo kuko twarekuye ayacu mahera. Haleluya! Kuko twemera kurekura ibyo Imana yaduhezagije tukabihezagiza abandi, nguko uko ushobora gucika uraganwa na Kristo. Kandi ibi bintu biratahuritse. Kristo ubwiwe kugira ngo tumwemere, kugira ngo dukemure urukundo rwiwe, nuko yemeye kwitanga. Bageze ikibazo kijanye no gutanga kirahambaye, kandi ukitanga ataco wisigarije, ukagitanga kugira ngo ishobore gukora mu kibanza c'Imana. Imana yacu ntihabwe icubahiro. Kumure umuntu avuze ivyo gutanga akagarukiraho, hari igihe udashobora kubitahura neza. Ariko ndabasabe muzingurure kandi Bibiliya zanyu abazigendanye dusomere hariya hamwe igitabo cete ca kabiri Pawulo yandikiye Abikorino ni mu gice c'8. Ndakeneye ko twongera kuzirikana amajambo adasanzwe. Igice c'8 turaja guhera ariya ku murongo wa mbere, aho umwami aza kutugarukiriza naho tugarukira. Abikorino igice cete ca kabiri c'Abikorino igice c'8 turahera ku murongo wa mbere dushitse aho tuja kubona tugomba kugarukira. Ariko nibutse abakunda gufata umutwe w'icirwa uravuga ngo abo bonyene dusenge Imana.
databuja mwami Mana yacu, turagushimiye kandi kuduteye iteka ryo kumenya ibyo ugomba tukiri bazima, izina ryawe rihabwa icubahiro. None rero ndakwinginze udushire mu gitigiri c'abahezagiwe kandi bakabimenya, bagaheza bakitanga batiziganya kubw'igikorwa cawe hano kw'isi, mu izina ry'umunyabushobozi Yesu Kristo, amen. Ariko rino cete ca kabiri c'ariko rino igice c'umunani umurongo wa mbere, ijambo ry'Imana riravuga ati bene data turabamenyesha ubuntu bw'Imana amashengero y'i Makedoniya yagiriwe bakigeragezwa n'amarushwa menshi, umunezero wabo w'akaburarugero n'ubworo bwabo butagira iyo buhera byarushirije kuzana ubutunzi bw'ibyo ubuntu bwabo. Nimwakira ijambo ry'Imana. Aya majambo ya Paulo yandikirwa ab'Ikorinto, nagira ngo bibutse yuko hari ibintu bihambaye bisaba kuzirikana muri kurasoma iki gice c'umunani. Ubwa mbere, ab'Ikorinto ryari ishengero rifise ingabire uko zakabaye zose bari bazifise. Imana yari yarahezagisha ingabire nyinshi cyane. Ingabire zimwe abantu bakunda, ingabire zo kuvugishwa, muri mwebwe hari abakunda kuvugishwa. Ab'Ikorinto bari bazifise, nanze gukiriza ariko nazi murabikunda. Ab'Ikorinto bari bafise ingabire zo gusengera abantu bagakira. Muri mwebwe hari abakunda gusengerwa bagakira. Ibyo murabyemeye, murakoze cyane. Ab'Ikorinto bari bafise ingabire zo gutahura ijambo ry'Imana, bari babifise. Ab'Ikorinto bari bafise ingabire z'uburyo bwinshi cyane, gushika naho muri bo hatangura kwaduka ikibazo cyo kumenya ingabire iruta izindi zose. Bituma Pawulo bandikira iki cete, igice ca 13 nasoma, azobibutsa yuko ingabire iruta izindi zose ari iki? Urukundo. Kubera yuko ico bari bagihashije. Ariko kandi mu gice c'umunani Pawulo yongera kwandikira abandi bafite ingabire zose, abibutsa yuko ari ishengero ryamutangaje, umugwi w'abantu wamutangaje, kandi abo bantu bagiye gushika mu bwami bw'Imana, abafise ingabire batarashika. Imana itubabarire cyane. Iri shengero ryamutangaje ryari ryakoze iki? Ryari ishengero ry'i Makedoniya. Makedoniya bigereranije na Korinto ryari ishami. Bantu bo kwizerekana kugira ngo babwire yuko namwe mushobora kuba Makedoniya y'uno munsi. Birashoboka. Makedoniya bigereranije na Korinto, Makedoniya ryari ishami. Kandi yaba Makedoniya canke Korinto bose bari babayeho mu gace kamwe, mu bibazo bimwe. Pawulo muri iki cete turaza kuraba hepfo gato, yabanjije arabandikira, yandikira ab'Ikorinto, yihoza kwandikira abo i Makedoniya, arabamenyesha yuko hari igikorwa c'Imana basabwa gukora. Kandi Pawulo yari yiteze yuko mu bafise ingabire zitandukanye bari buhaguruke mu ngabire zabo maze bafashe muri ico gikorwa. Ariko icyatangaje Pawulo yandika iki cete ca kabiri mu gice c'umunani, yongera kuvuga ivy'aba abantu bamutangaje. Mwibuka icivugo cyangwa se icigwa cacu citwa ngo abo bonyene. Aba bantu baramutangaza kuko yagize ati amashengero y'i Makedoniya yagiriwe ubuntu butangaje cyane, bakigeragezwa n'amarushwa menshi, umunezero wabo w'akaburarugero n'ubworo bwabo butagira iyo buhera. Aha mu Kirundi gishasha niko babivuga, ariko usubiye mu Kirundi ca kera bagira ati bakigeragezwa n'amarushwa menshi, umunezero wabo w'akaburarugero n'ubworo bwabo butagira iyo buherwa, byarushirije kuzana ubutunzi bw'iby'ubuntu bwabo. Aba bantu b'i Makedoniya bari babayeho
mu bihe bisana neza neza n'iby'abikorino bari babayemo. Ariko ibyo byose Pawulo agira ati muri ayo maruswa menshi barayagize n'umunezero. Haleluya. Nagira ngo babwire abantu b'Imana mukoraniye kuri uyu musozi w'ubu, abantu bamenye Imana ntibarindira yuko ibintu byose bigenda neza kugira ngo bayiheshe icyubahiro. Abantu bamenye Imana nubwo ibintu byoba bimeze nabi barayihesha icyubahiro. Haleluya. Abanyamakedoniya bakiri mu ngorane, mu bibazo bitagira uko bingana, kumbure nkivugaho ushobora kutabitahura ndabibutse. Ushobora kwibaza uti ni biki byari byabaye muri ako gace Pawulo yarinda kuvuga ngo bakiri mu maruswa no mu ngorane nyinshi. Muri icyo gice harateye Kigoyi giteye ubwoba cyane, abantu basigaye bafungura rimwe cyangwa se kabiri mu ndwi. Habyuka ikibazo cyo kugira ngo batabare cyangwa se bafashe igikorwa cy'Imana, kandi nabo babayeho mu buzima aho umuryango w'Imana ufungura kabiri mu ndwi. Si n'ibyo byonyine, hari hamaze ubushuhe bw'indenzarugero. Abahinga bakurikirana ibyariko biraba muri iyo minsi bavuga ngo ubwo bushuhe urenga idogere Celsius 50 bwari bumaze iminsi irenga 200. Abantu bari mu nzara, wiyumvire uri mu nzara n'ubushuhe bwenze iminsi 200. Sinibyo ibijanye no kuba kw'imvura muri ako gace Makedoniya yarimwo byari byaribagiranywe mbere. Hariho n'abantu bamaze kuhakukira bibaza ko imvura itabaho, ariko ngo abantu b'i Makedoniya bari barakiriye ubutumwa bwiza. Haleluya. Muri ibyo byose byariko biraba, abantu b'i Makedoniya bari barakiriye ubutumwa bwiza. Pawulo yitegereza ingorane bariko baracamo, aravuga ngo ninandikira yandi mashengero Makedoniya sindayandikira kuko nayo ikeneye gufashwa. Abahinga bavuze ngo mu gice Makedoniya yarimwo ihungabana ry'ubutunzi byari bigeze aho umwanzi ashaka. Mu yandi majambo, nta muntu n'umwe wari kubaza ifaranga ngo arishira habona, kuko niba imiryango yifashe ifungura kabiri mu ndwi, mbega wumva hari uwo wobaza amafaranga akayatanga? Abo bantu kwari kubazindira, kwari kubashyira mu bibazo. Ngo bamaze kumva yuko Pawulo yatanze ibyete ku yandi mashengero, ariko aratumirira abo bantu kugira ngo bagire icyo bakoze mu gutabara ab'i Yerusalemu. Makedoniya abashingantahe b'ishengero baricara baravuga bati natwe dutegerezwa kwifatanya n'abandi bera Imana yacu ihabwa icyubahiro. Baricara atawabatumiye, baravuga bati natwe dutegerezwa kugira icyo dukoze. Muntu yumviriza uri ngaha, sinzi uburyo waherekeje hano muri iki kibanza, ariko icyo nzi ni uko uri hano. Haleluya. Sinzi uwagutumiye, sinzi n'ingene byashobotse mu gihe abandi benshi batashobotse kuboneka hano, wowe ukaza. Ari Makedoniya bumvise ko abandi bari batumiwe ngo bafashe Yerusalemu, bumvise ko ayandi mashengero yatererejwe, baravuga bati natwe nitwicara turabe icyo dukora. Haleluya.